gihe mu gaturuturu ko kw'igenekerezo rya 11 Kigarama muri 2015 hariho amakambi yatewe, yari kambi yo mu Ngagara hamwe n'amakambi abiri y'amajari ya Kumusaga, cyane cyane ISCAM, ishure ry'intwazangabo rya gisirikare, hamwe n'ikambi benshi bita base, abandi ni batayo logistique mu gisirikare, ikambi bitswemwo ibigwanisho. Bivuga ko abateye bari barondera kuja gutorayo ibigwanisho n'amasase. Umugwi wateye gushika ubu ntiwigeze wivuga, gushika ubu ntuzwi. Hanyuma ico bikoze ivyo bitero, hariho iyindi kambi igira gatatu yatewe ahitwa Imujejuru. Ivyo bitero vyamaze umwanya muto kubera ko uwo musi nyene mu gatondo nk'igihe c'isaha 4 z'igitondo, umuvugizi w'igisirikare ico gihe yari Colonel Gaspard Baratuza, n'ubu yaragarutse, ubu ni General de Brigade, araheza aramenyesha abamenyesha makuru ko ibitero vyabaye kandi ko vyarangiye, ko vyahitanye abantu 12. Amakuru y'ico gihe yavuga ko hoba hariho hamwe baba barashoboye kuronka inkoho abo bari bateye, bakavuga ko baba bakibazidugana nko mu mitumba ngira ya Bujumbura Rirare. Rero ico gihumba vyitwa ko ku murango ko ibintu vyaheze, ariko icagiye gutangaza abantu ni ingene mu gatondo ko kw'igenekerezo rya 12 Kigarama 2015, kuvuga bukeye, ari naho hava iryo zina abantu bakunze kumva tuvuga ngo 12 massacre, no kubera ko ivyo bintu vyagiye kuboneka mu gatondo ko kw'igenekerezo rya 12 Kigarama. Niho basanga mu mabarabara ya Nyakabiga, na hariya ku Musaga, bamwe bamwe kwijabe, babona ibiziga bitagaguje mu mabarabara, kandi ibiziga bitari bike. Kimwe mu vyari bitangaje nuko ivyo biziga basanga bijyamitse hasi vyubitse inda, bimwe biboshe amaboko mu mugongo, bikaboneka ko babirashe inyuma aha mu gakomokomo. Sinzi ko bose mu ntara zose z'Uburundi bavuga gakomokomo, twende ngaha inyuma ku mutwe niho wasanga barashwe. Bikaboneka ko ari abantu barashwe, bafashwe, bajyamitswe hasi, bamwe baboshe, atari abantu barashwe bariko baragwana. Ico cari icya mbere. Ikibazo kindi caca caduka kuko muri leta bavuga ngo barashe abo bari bateye amakambi. Umuntu akaca baza ati none abo bantu barasa baboshe, babarasa baboshe? Twumvise nk'izo ntahe z'abakenyezi bafashwe ku nguvu, abari bateye bari abakenyezi? Vyari bimeze gute? Ivyo ntivyigeze bisigurwa. Uwo musi rero hariko haratorwa ivyo biziga, niho wa Colonel Baratuza w'ico gihe yaca asubira kuvuga ibiharuro bindi bitandukanye n'ivyo yavuze ku musi w'imbere, atangaza ko hapfuye abantu 87. Aravuga n'abandi 45 yavuga ko bafashwe. Ntiyasigura ngo avuga ati none ko wewe intambara watubwiye ko yari yaheze saa 4 mu gitondo yari yaheze, ibi bindi biziga vyavuye he? Vyavuye kuri 12 bihinduka 87, bigenze gute? Aho niho wahera ko keta umuvugizi wa 12 massacre, kuko yaje ari uje gusigura amabi atagira izina. Hano haciye haduka n'ikindi kibazo cy'ibitigiri by'abantu bishwe muri ico gihe. Amashyirahamwe yigenga yavuga ko hishwe abantu bari hagati y'150 n'300. Icyabonetse nuko inzego z'umutekano zakoze ibishoboka byose ziranyegeza ibiziga bitari bike. Twararonse nk'intahe nyinshi cyane, nk'ababanyi b'umuhisi Lieutenant Colonel Darius Ikurakure baratubwiye ingene ahiwe hafashwe abantu benshi bakazanwa iwe, mu nyuma abamucungera bakagaruka baza buzuye amaraso, bigamba bavuga ngo uyu munsi twanyoye amaraso menshi kandi n'uwo duhayande twoyanywa. Ikindi hariho n'ahandi henshi hari intahe zivuga nko mw'ikambi ya Muha, hari watanze intahe avuga ingene yabonye abantu bafashwe bazanywe muri iyo kambi mu nyuma baricwa. Iruhande y'ivyo
hari abandi bagiye bafatwa ntibigera batorwa irengero ryabo, aho usanga hariho n'amafoto, hariho nk'amafoto y'umusore yitwa Joris Ndaripane yabonetse ifoto yiwe aryamye aboheye amaboko mu mugongo mu ikambi yo mu Ngagara. Twarakurikiranye be n'uwundi muntu utashoboye kumenya, bari babiri bajyanitse gutyo. Turakurikirana ngene yavanywe muri iyo kambi n'umukuru w'ikambi w'ico gihe batazira amapike, ingene batubwiye ko yoba yashikirijwe umukozi w'iperereza batazira Nkoroka, bakamutwara mu iperereza. Guhera ico gihe umuntu akaba atigeze asubira kuboneka. Makuru duherutse kuronka ubu vuba cyane aravuga ko abo bantu bari batwawe mu iperereza bobo bahavuye basohorwa itariki 14 z'ukwezi kwa12, batwagwa hariya hahoze ikirimba c'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye. Ico gihe hakorera igipolisi bita Brigade Anti-Emet. Ibikorwa ngo vyari birongowe na General Christophe Manirambona batazira wa Kenya. Muri kino gihe niwe ari chef de cabinet muri Service National de Renseignement. Abo bantu rero ngo barasohowe ico gihe baca bagenda kubicira hajya bita kwa Ndadaye, ngo niho biciwe baraheza bahambwa mu binogo vyari hepfo yaho. Rero nibitigiri byinshi cyane. Iyo munsi nyene twarabonye amafoto yerekana kamyonete ama pick-up yatwaye ivyo biziga bagenda kubihamba mu binogo rusangi amaja hariya mu Kanyosha. Abariko barakurikira Space baze gukurikira muri commentaire, ndaza kubashirira ko amafoto amwe nk'ivyo ndiko ndavuga. Hari byinshi nza kubereka amafoto yavyo, ivyo ndiko ndavuga. Ivyo biziga vyatowe, ivyo vyari bisigaye mu gatondo, vyatowe n'imodoka zo muri meri ya Bujumbura. Nibutse ko ico gihe meri ya Bujumbura yatwagwa na Fredy Mbonimpa. Igihe bariko barabitora hakoreshwa amajambo mabi cyane, babwira abakozi ba meri, babwira abanyagihugu nko mu Nyakabiga ngo namwe murabe ngo filime yo mu 72 ingene yari imeze. Bakababwira ngo nibagende kwa Kagame wabo. Vyumvikana ko bafata ko ari ukwihora, byo bafata ko ari ukwihora nk'ivyabaye 72. Uyu Fredy Mbonimpa we nyene yarigeze kwiyemereza ko batoye ibiziga 58 baraja kubishingura. Ntiyigeze avuga iyo babishinguye, ntiyigeze avuga uburyo babishinguyemwo, ntiyanasiguye impamvu atarindiriye imiryango ngo abariza kwitorera bayo ibashingurane iteka. Gushika uyu munsi uyu muntu aracakenewe gusigura ibi bintu ivyo ari vyo. Hariho n'umwe wakora mu bahanuzi w'umukuru w'igihugu yitwa Landry Sibomana, nawe nyene yanditse ku rubuga rwiwe ariyemerera ko ivyo biziga babitoye bakabihamba, wakavuga ngo nuko imiryango ngo itaje kubirondera. Ni gute abantu bari bazwi, umuntu ababonye ibiziga bashobora kumenyekana neza bari bo batowe uwo munsi nyene bakaja gushingurwa, imiryango batayihamagaye gwize gutora abantu bayo? Hariho n'abantu basanga bafatiwe mu yandi makartier ariko ibiziga bigatorwa nko mu Nyakabiga. Hariho nk'akarorero dukunze gutanga kenshi cyane, umunyeshuri wo muri ISCAM yitwa Lieutenant Hermes Nduwingoma. Uyu igihe muri ISCAM hategwa yarakomeretse ku jisho, maze amaze gukomereka inyuma y'umutaga arasohoka aja kwivuza. Baratubwiye centre de santé yagiye kwivuza ko mu Kinanira. Ubu gushika amakuru twari dufise yo gushikaho mu Kinanira, ariko hari amakuru twaronse muri ino ndwi, uwundi yatubwiye ati burya ntiyagarukiye mu Kinanira, yarashyitse no kuri Kira Hospital, kandi yagiye ajanye n'uwundi yafata ko ari umugenzi yigaho nyene muri kaminuza ya gisirikare, umusuriyetena yitwa Clovis igikirundi sinibwa ko ari Habimana, ndashobora kwihenda gato ku gikirundi. Uyu bari kumwe, aramenyesha ko bari kumwe. Aho rero niho ngo yahavuye afatigwaho n'abakozi bo mu iperereza ry'igisirikare. Iperereza ry'igisirikare ico gihe ryarirongowe na Lieutenant Colonel Alfred Mayuyu.
uyu muntu urumva baramufashe baragiye baramuhohotera igitangaje mu gatondo ikiziga ciwe gitorwa mu Nyakabiga ikindi kije kibeshuza bimwe byo kuvuga ngo mu Nyakabiga ngo ivyo biziga ngo byari iby'abantu barasanye n'abasirikare ntaho bihuriye nta kuntu na kumwe bosigura umuntu yafashwe n'iperereza ry'igisoda ingene ikiziga ciwe cyari mu Nyakabiga kino kiziga cyarateye ingorane cyane kuko umuryango waragisavye gose inzego z'umutekano ziragira ingorane ngene zisigura iyo zashize uyu muntu noneho haciye nk'indwi zibiri cya kiziga kiratinda kirasubira kiboneka nimba ntihenze umenga ni kuri wakarede muri morgue biragorana ko bagitanga ariko impera n'imperuka aratinda baramutanga umenga yagiye gushingurwa haciye nk'ukwezi nk'ico ni ikintu n'ukuri gikomeye gose cyerekana ububeshi bw'ibintu byose leta ibiri kwiravuga mu byabaye ico gihe ngira ko haza kugaruka ibindi ndaza gushobora kuza kuvyongera ko nsubiye kuvuga ariko ahanini kwa rukwerekana ubwinshi bw'abishwe ico gihe nkerekana ububeshi bwa leta iriko iravuga ivyo bintu kumbure no kongera ko inzego nkuru zagize uruhara muri ubwo bwicanyi ico gihe no kwibutsa ko igihe habaye ikiringo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu ca Nkurunziza inzego z'umutekano hariho izagabuwe ingene zigenda kugwanya abiyamirije ikiringo cya gatatu ca Nkurunziza mu makartier atandukanye y'igisagara cya Bujumbura nk'amakartier yo mu manuko bw'igisagara cya Bujumbura yari yajejwe umukuru w'ikambi ya Muha w'ico gihe yari Major Pascal Minani batazira mababa uyu munsi ni Lieutenant Colonel hanyuma amakartier mu buraruko bwa Bujumbura yari yajejwe umuhisi Lieutenant Colonel Darius Ikurakure nawe yatwara bataillon Génie de Combat yo kumuzinda amakartier yo hagati na hagati mu gisagara yarajejwe Colonel Desire Uwamahoro yatwara brigade anti-emet yarajejwe kandi Colonel Dominique Nyamugaruka yatwara kambi yacungera umukuru w'igihugu BSPI be na Colonel Alexandre Muyenge batazira Manarex nawe yatwara api nayo nyene cyari kambi y'igipolisi yarimwo abacungera umukuru w'igihugu aya makambi yaragize uruhara rukomeye cyane muri ayo mabi y'uwo munsi bitwita 12 massacre haragiyemwe abakozi b'iperereza abo nabo perereza twibutsa ko ryari ritwagwa na General Etienne Ntakarutimana batazira Steve hakabaho kandi imbonerakure nazo zagize uruhara rukomeye nk'ibi twumvise byo gufata ku nguvu abakenyezi tukibutsa ko imbonerakure zari zirongowe na Denis Karera igituma tuguma dushimika kuri ayo mazina nuko iyo abantu barongoye inzego izo nzego zigaja gukora amabi bategereza kumenya ko aribo ba mbere babibazwa nibo ba mbere bategerezwa gusigura aya mabi yose yakozwe ico gihe hanyuma hejuru nkuko namaze kubivuga y'inzego zose zakora repression ko bakoze manifestation hari General Alain Guillaume Bunyoni aba n'abantu ku bwacu bari imbere gose mategerezwa kubazwa bino bintu navuze wa Kenya ico gihe yatwara iki ico gihe yatwara yari umukuru w'ipolisi bita les unités spécialisées de la police ni bijya bipolisi bidasanzwe nkuko kwa BAE namaze kuvuga za Gemir za API n'izindi niwe yazitwara ukaca wumva ko nawe nyene bipolisi yatwara ko arivyo byakora ayo mabi iruhande y'ivyo hariho cellule bita ngo ni cellule de sécurité yari yashyizweho na Nkurunziza iyo cellule yatwagwa n'uyu nyene uyu wa Kenya icegera ciwe no general bita Bisaganya n'icegera c'umukuru w'iperereza muri kino gihe aba batanga amategeko yabo adahuye na chaîne de commandement isanzwe izwi mu nzego z'umutekano no kuvuga mvuze ivyo no kuvuga iki nko mu gipolisi amategeko atangwa n'umukuru w'igipolisi yari General Ndayambaje akamanuka ko bajejwe ariko muri ivyo bihe vya repression haba mu gihe ca manifestation haba mu bihe vyakurikiye abo batwara igipolisi bisanga hari abandi bapolisi bahabwa amategeko bajya baza bakarasa ba manifestant aba babandanije gukora aya mabi yose bahabwa amategeko ava handi atarayava muri chaîne de commandement isanzwe izwi aribo bakorera hariya bita kwa Ndadaye bari barongowe n'uyu wa Kenya aba bantu rero bafise uruhara ntangere muri aya mabi
yagiye araba. Hari umugwi wa nyuma ntavuze nabavuzwe ngo barateye ngo ikambi y'imujejuru hoho by'ukuri nta n'ingwano by'ukuri yanahabereye n'abasore indwi bafatiwe aho hafi y'ikambi baraheza baraja gupfungwa muri komisariya y'igipolisi Mwijenda, ariko uwo munsi nyene ku mugoroba uwatwara ikambi y'amajana 221 yari Majoro Marius Gahomera batazira Gakojo, uyu munsi nawe afise ipete rya Lieutenant Colonel, araheza arinjira aho ku gasho arategeka ko bamuha abo bantu bari bafashwe bapfungiwe mu gipolisi, arabatwara. Vyakurikiye ntawe ubizi ivyo yabakoreye. Ico bikoze nuko mu gatondo ibiziga vy'aba bantu indwi vyatowe ahitwa mu Kanyunya amaja muri komine Mukike, nabo barishwe urumva nk'uko uyu mbere na Procureur General de la République w'ico gihe Bagorikunda yari yavuze ko hariho umusirikare yakoze iryo bara no mu komiseri bateza kubibazwa, ariko gushika uyu munsi ntibigeze bajanwa mu butungane ngo basigure ayo mabi yakozwe ico gihe. Ngira no bandagarukira ngaho. Imbere yuko mugarukira ngaho kumbure ko Arisa nyihangane gato mu kanya twumvise mugenzanje Eroge Wirikaneza ariko aravuga yuko mu makartier harimo abasivili bari bafise inkoho ngo ivyo bise resistance. Hari siguro mufise ko twumva yuko igipolisi cyugariza amakartier kigiye guhiga abasivile bavuga ko bari bafise inkoho? Ico bikoze ivyo nimba vyarabayeho nta makuru akwiye je ndabifiseko, mugabo ico ikintu nemeza nuko abantu barashwe, amafoto yabo dufise, bamwe baboshe, abandi bajyamitse hasi, abandi biboneka ko barashwe mu gakomokomo kandi bajyamitswe hasi. Abo bantu ntibapfuye bariko bararasa. Iwanje ico nico gihambaye, kuko umuntu naho yoba yafatanywe inkoho mu gihe yamaze gufatwa akaja no ku rugero rw'ukubohwa, uyo muntu ntibirekuwe kumwica, baraheza bakamutwara imbere y'inzego z'ubutungane agacirwa imanza. Iyo biramutse bikozwe gutyo vyitwa execution extrajudiciaire. Ikindi namaze kuvugamwo n'abantu bafashwe bikaboneka amafoto bagatwarwa mu iperereza gushika uyu munsi batigeze basubira kuboneka, ivyo vyitwa disparition forcée. Hanyuma nuko hari abantu benshi cyane nk'abo bakenyezi bafashwe ku nguvu n'abandi tuzi atana hamwe bahuriye n'ivyo bintu by'abantu bavuga ngo bo bari bafise inkoho. Ico nico tuzi. Dasubiyemo ni nuwo yari afise inkoho mu gihe bamufashe ntiyicwa. Ubwa kabiri abantu batari bake muri abo bantu ntabo bari bahuriye n'ivyo bintu vy'intambara. Mbega tukira aho nyene Pacifique ninahazwe ngira ngo imbere ko mijambo Lambert ni Garura ntibashobora kuvuga bati abo baje gutera ikambi abapolisi cyangwa abasirikare babarashe kugira ngo babivune mu gihe baba barateye amakambi afite ibigwanisho. Ngaho ico mfise ndabivuga ko nuko ubwa mbere bwo mfatira kuri aya majambo yagiye aravugwa na Colonel Baratuza. Colonel Baratuza yawe yatubwiye ko ingwano bayihejeje mu gitondo c'itariki kwa gatanu itariki 11 z'ukwa 12. Ingwano yaravuze ko bayimaze, ko babaye maîtrise abateye, aravuga bafashwe, hanyuma abandi bari bahunze bavuga ko bagiye iyo mu mitumba. Rero buke yavuga igitigiri igira kabiri, ntiyigeze asigura iki gitigiri iyo cazananye, ntiyigeze asubira kuvuga ko hariho iyindi ntambara babayemo. Ibi bintu vyabaye ingene bantu bishwe ni ibintu birimo igipfungu cinshi. Leta iteza gusigura abatwara izo nzego zose tuvuze bateza kuvuga ingene bishe bano bantu. Aha kumbure ico ntongeyeko nuko turavye ingene bino bintu vyaje, nuko biboneka ko hariho umugambi muremure wo kwica bajya biyamirije ikiringo ca gatatu mu makartier atandukanye yavuga ko yagiye imbere mu kwiyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Ndabivuga mfatiye kuki itariki indwi imwe imbere yuko haba 12 massacre, zari tariki 4 z'ukwa 12 2015. Ibi bintu vyari vyahereye ku Mutakura niyo bahereye ko ku mugoroba uwo munsi harafatwa ugwaruka rurenga 30. Dufise amakuru avuga ko bari barondera gushikira ngo bashikireke gufata barenga 70, mugabo bashoboye gufata bararenga 30. Dufise ko baba ari nka 37 batwagwa n'umuhisi
Lieutenant Colonel Darius Ikurakure. Abo bajene kuva bafashwe uwo mugoroba gushika uyu munsi imyaka 10 iraheze ntibarigera basubira kuboneka. Itariki 11 naho urumva hari hashikiriwe Nyakabiga na Musaga. Itariki haciye ngira nk'izindi ndwizi nka zibiri canke zitatu, tariki 13 z'ukwezi kwa mbere muri 2016 naho hari hashikiriwe ugwaruka rwo muri quartier Cibitoke. Ubwa mbere ari Mutakura hariya hepfo, haruguru Cibitoke bacashikirwa mu kwa mbere. Abantu baribuka amafoto tureyafise, Cibitoke yose bayizingururije, Bunyoni ari ngaho, Yudarius araho, ba Gervendera ko buca ariho, bari n'abandi bategetsi benshi barafata ugwaruka rutari ruke rwo muri Cibitoke. Nabo nyene uko vyabaye ko kumutakura niko vyagenze ne kuri abo baragiye ntibigeze basubira kumanuka. Muri ndondeza twaragiye turashira habona amadosiye y'abo bantu, ugwaruka rutari ruke rwagiye rufatwa gutyo rutigeze ruboneka. Rero kubwanje kuvuga ivy'igitero cyo mu gatondo ho kwa 11 Kigarama ni icitwazo cyari kiteguye gusigura umugambi muremure wari uhari uguheza ubwo gwaruka bwo muri ayo makarti. Murakoze Pacifique Nazwe. Lambert Nigarura haraciye imyaka 10, itariki 11 12 Kigarama umwaka wa 2015 harakozwe ivyaha vy'agahomera bunwe vyaha ndengera butungana, abantu bagandaguwe bunyamaswa. Mwebwe mwaratwaye amadosiye atari make muri CPI. Uno musi mufise amadosiye ngahe? Mbega nkuko Pacifique Nazwe bivuze ko twumumenga harimwo abategetsi bo barayitwariwe bagera kuri bangahe uno musi? Urakoze cyane. Nagira ndabibutse yuko kuva ibyago bitanguye itariki 26 z'ukwa kane mu 2015 nivyo uko byatanguye, abantu batanguye kugura imyiyerekano mu mahoro. Hariho umugwi wa polisi uzurarasa ukarasa abantu mu kivunga kugira ngo bahundagare, hari nabo bafata. Ico gihe niho twatanguye gusaba ibiro by'umushikizamanza kizigenza wa sentare mpuzamakungu. Twaramwandikiye itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu 2015. Ndibuka yuko inyuma y'indwi imwe gusa yasohoye itangazo aho yagabisha abariko barakora ivyaha mu Burundi ko ariko akurikiranira hafi biriko birakorwa mu Burundi, ko yizeye yuko ubutungane bw'igihugu bushobora guhana abariko barakora ivyo vyaha, mu gihe butohana cyane cyane ivyaha bisanzwe bikurikiranwa n'iyo sentare mpuzamakungu azoca afata ingingo yo kubikurikirana. Uko vyariko birakorwa rero biragaragara yuko ubutungane bw'igihugu atagushaka canke ugushobora bwari bufise. Mugenzanje Pacifique yagiye kubivuga, uravye urugero rw'ivyaha bakora n'uburyo babikoramwo vyagaragaza yuko hariho ingendo y'ukwihora bafatiye ku kahise ku Burundi. Yagarutse ku vyashikiye abanyeshuri babiri muri SCAM, umuhutu n'umututsi bari bakomeretse muri kiya gitero. Basohoka baja kwivuza, umwe niwe yakomeretse w'umututsi aherekezwa n'uwundi kwivuza. Niho baranatelefonye komanda wa SCAM yitwa Ndorarigonya, niho Ndorarigonya tashoboye kuza. Bari kwiposha y'igipolisi kuri Clinique Saint-Jean, mu nyuma haza imodoka polisi militaire barabafata. Niho bukeye umwe yatorwa ari kiziga, uwundi baramurekura arataha. Co kimwe n'igihe hatewe amakambi ujya munsi nyene, mwibuke yuko mu basirikare bari baraye izamu mu makambi babara abasirikare bato bato n'aba officier, kandi bose bari bavanze. Hari abahoze mu migwigwana, hakaba n'abasirikare bahoze mu gisuda ca kera. Igihe rero amakambi atewe biheze, bahavuye bafata abasirikare b'abatutsi bahoze mu gisoda ca kera, babarungika mu mpimba, n'ubu barapfunzwe. Bene wabo b'abahutu bahoze mu migwigwana bahawe igihano co kuja gukorera ruguru, mutation disciplinaire bagiye gukorera mu makambi ya ruguru. Murumva uko ingendo yari kiraba vyari ivyaha vyateguwe gukorwa.
twe ico twakoze rero twaratanze amadosiye dufatiye ku vyemezo ibigaragara murazi ivyaha vyakozwe ujya munsi eka mbere ufatiye no ku vyakozwe itariki 13 z'ukwa gatanu 2015 igihe haba igerageza ryo gutembagaza ubutegetsi muribuka yuko bahejeje gutera amaradiyo yigenga bakayaturira bahavuye imbere yaho bahavuye batera ibitaro Bumerek bahohosha abantu barimwo ngo bariko barondera abantu bariko buba bakomeretse mu bari yuko bagerageza gutembagaza ubutegetsi. Ivyo rero twarabitanze nk'ivyemezo vy'ububisha vy'ivyaha bikomakomeye bisanzwe bikurikiranwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha turonse intahe nk'izo mwaheje kumva vyashikiye turaheza turabitanga muribuka yuko itariki 26 z'ukwa kane umushikirizamanza yahavuye aronka uruhusha rwa sentare kugira ngo atangure amatohoza y'ibanze ico gihe Burundi bwace bwihutira kwisokora muri ayo masezerano ariko nticabujije yuko inyuma y'umwaka Burundi bwisokoye sentare yari yamaze gutanga uruhusha yuko haba amatohoza nyezina. Uwo munsi rero haratanzwe amadosiye arenga 2,000 y'abantu bakora ivyo vyaha n'imiryango yabo eka mbere abanyurujwe abatotejwe abakorewe ivyamfurambi eka n'abishwe rw'agashinyaguro ayo madosiye rero akaba yaratanzwe igihe rero mbajije uti abantu bakuru baba bakurikirana mu madosiye yabo ni bangahe ico ni kibazo kigoye kandi ntonashobora no kuvugira ngaha kuko murazi yuko iyo hakira amatohoza iyo sentare itaraheraheza amatohoza ngo irungike imitahe biba biri mw'ibanga enquête ni hamwe bavuga yuko enquête iri confidentielle. Muri ayo madosiye 2,000 muvuze Lambert Nigarura nangaha amaze gutera imbere yoba yaramaze gutohozwako biragoye kuvuga yuko ngo hateye imbere amadosiye ngahe biguma biri mw'ibanga ariko ico mwomenya amadosiye akomakomeye abantu baramaze kumvirizwa biro by'umushikizamanza yaramaze kuronka abatanga intahe nk'izo muhejeje kumva eka mbere bararonse mbere na bamwe mu bakoze ivyaha bavyemerera ivyo sibanga harabaye ibikorwa bikomeye vy'abagira amankete ku buryo ntawovuga ati hateye imbere amadosiye n'aya kuko hoba ari kumena ibanga ry'amatohoza kiri mw'ibanga nta n'ivyo mbere nzi wanashaka kuko nivyo turavugana n'abagira amatohoza turavugana n'abari mu biro vy'umushikizamanza mugana nabone ntibaheza ngo bavuge bati turiko dukora kw'idosiye iyi canke iyi abanaba ariko ico mwomenya nuko sentare mpuzamakungu mpanavyaha ikurikirana les auteurs intellectuels les commanditaires idakurikirana les exécutants donc bashira mu ngiro icaha abantu bato ikurikirana abantu bakomakomeye ari bajya bari hejuru baba batanze amategeko canke abatwara igisirikare mu gihe ivyaha biba vyakozwe n'igisirikare vyumvikana yuko amadosiye akomakomeye yoyo ariho kandi ahagaze kuri abo bantu bakomakomeye bari hejuru. Ubutungane rero naho butaraboneka ico no bamenyesha kandi nizeye neza nuko amatohoza ageze ku ntambwe nziza ibikenewe byose vyabonetse nk'ivyemezo n'ivyagiriji n'ivyabona barumvirijwe muribuka yuko mu kugira ngo bagure amatohoza babanje gushiraho ingamba zo gukingira ivyabona na bamwe mu bakorewe ivyaha ivyo vyarakozwe n'ubu bishoboka yuko boba bariko barakora muri ivyo kugira ngo bakingire amasura ivyabona ariko amadosiye akomakomeye yoyo yarateye imbere kandi nibaza yuko umunsi uri izina sentare mpuzamakungu izogira intambwe akaryo ntikaboneka bidasigura yuko naho ikurikirana abakomakomeye les gros poissons kuvuga yuko abashize mu ngiro icaha les exécutants batakurikirana igihe cose umwanya uzoboneka ubutungane bw'igihugu bugakora niho abo bato bashize mu ngiro icaha
nibo bazoheza bagakurikiranwa, nayo sentare mpuzamakungu ikurikirana les gros poissons, les commanditaires b'ivyo vyaha. Ego murakoze. Emmanuel Ndereyimana muravugana n'abasigaye i Burundi na bamwe mu bagenzi bari mu mugambwe CNDD-FDD, mbega ibi vyabaye kuri aya magenekerezo ya 11 na 12 hari ico bibabwiye canke barashize agati mu ryinyo ati vyararenganye vyaraheze ubu ntibizogaruka? Hari ubwoba bateye babivuga kwiki? Murakoze. Si ukuvuga yuko atabwoba bibateye, ubwoba barabufise. Mbere bari bazi yuko bakoze ibyo bakora, batsinze Rurayi, bavuga rikijana, ariko uko iminsi ihera barabona ko ico bari bishimikije nk'intwaro ya CNDD-FDD barabona ko kiriko kiragenda kiyonga gahoro gahoro nka buji. Muri ico gihe rero baca bagira ico twita umucece, sinzi uko nogisigura mu Kirundi, nibaza ko benshi bacumva. Barafise akantu k'ubwoba ariko bakagumana akarigangamuhogo kuko amabi bamaze gukora ni menshi cyane, kandi benshi usanga ariko baravuga bati mwabikora tubabuza, mwibaza ngo nivyo gufyina. Ivyo rero byose ni ibimenyetso vyerekana ko n'intwaro ubukomezi bari bafise babona bonyene ko biriko birabaca mu myanya y'intoki buhoro buhoro, kuko uwakoze ibyaha byo kuri urwo rugero iyo ari ku butegetsi aguma yumva ko umengo ntazobuvako. Ari naho haza ca civugo kivuga ngo CNDD-FDD izotwara gushika Yezu agaruke. Byari ibintu bya karigangamuhogo byo kwihagararako, byo kuvuga bati nta na rimwe hazoza iyindi ntwaro igira ivyo tubaza. Nico byagomba gusigura mu bisanzwe. Nayo kuvuga ngo baricaye baratsinze Rurayi ihibambewe, kandi muri bo nyene ndashobora kwemeza 100% ko harimwo abapfasoni n'abashingantahe nihagera atakibatera ubwoba bashobora kuzohagarara bagashinga intahe bati ibi n'ibi byabaye uku byakozwe na banaka bari bagamije ibi, barashobora gushinga intahe abarundi bakazotangara. Barahari benshi yo tuganira barazi bati mu kwica naka habaye inama uku nuku, mu kwica Kirahwata habaye inama mu kuvuga uku nuku, mu gutega ambuscade hafisa bakamurasa akanama kakozwe n'abantu bangahe batelefonwe n'umukuru w'igihugu Nkurunziza. Kuvuga abo bose barazi uko kwayo mabi yabaye ijya periode ya 12-12, abakomanditaire ubunama bwaba hari abo batabishiramwo ariko bazi vyabaye, baravuga, batanguye bavuga mu ntamatama, ariko ubu barashobora kukubwira bati bijya byagenze uku nuku, naka mwabuze bamuhambye hana. Nk'umubanyi wanje parcelle zakurikirana Rukeza Miheto Laurent, twari numero 9 nabo numero 10, parcelle zarafatana, twakuranye nk'abavukana, bamururukije Muramvya avuye ku kazi Ingozi, yari umucamanza, bamutwara uko, ariko muri baba polisi bamuhagarika. Uwatelefonye muhira kugira ngo muhira kuri fix yo mu nzu bemeze ko bamuzi, twari tuzi ko bamurungika ataha amaso ahera mu nzira, ariko hari umupolisi avuga ivyabaye. Urumva rero ico kibazo bajije nukuri, bariho baremeza yuko baremanga mu gihe hoba intahe ataco binona, kuko ico wovuga cose bokurara ku mugono nawe bakakwica. Nibabe rero baragumije ivyo bafise, hazogera igihe ubutungane bukora, ariko ntibuzokora kuri iyi ntwaro ya CNDD-FDD, kuko intwaro zose zagiye zirakora amabi muri Afrika. Iyo bihindutse kenshi ubutungane burasubigwamwo kandi bugakora neza.
abakoze amafuti bagafatwa bagahana. No mu Burundi turavyiteze n'igishika cinshi. Murakoze. Murakoze cyane Emmanuel, twibutsa bariko baradukurikira mwumvise ko ari ikiganiro kidasanzwe uno munsi, kandi twifuje kubaha ijambo, kumbure ko hariho abandi buba bafise izindi ntahe, ariko nubwo muza kuba muzifise tugerageze tuze kubahiriza amategeko agenga kino kiganiro. Tugeze mu mwanya w'igice cya kabiri cya kino kiganiro, aho duha ijambo abariko baradukurikira, abari ku murongo, kugira ngo mubaze canke mwunganire abatumire. Mwumvise uno munsi yuko turiko turibuka imyaka yigoroye, habaye ubwicanyi, habaye akabi kabishe. Mwumvise intahe zishingwa, mwumvise insiguro abatumire batanze ku vyabaye. Murashobora kwaza canke mukabunganira. Arisa agiye kubibutsa abatumire dufise muri kino kiganiro n'amategeko agenga kino gice cya kabiri cya kino kiganiro. Abifuza kuza kubaza no kunganira mube muri kazanura. Arisi, mwibutse ibijanye n'amategeko y'ibiganiro vya Fokode. Egome Gilbert, abakunzi b'ibiganiro bya Fokode barayamenyereye amategeko ya Mariya yandi. Ni ikiganiro kidasanzwe kivugirwamwo ibidasanzwe, ariko tuze kugerageza twubahirize umwanya. Ni ukuvuga hagati y'iminota 3 n'5 kuri uwo wese aza gufata ijambo, yaba wifuza kuvuga intahe yiwe agerageze asongore, yaba wifuza kubaza ikibazo cyangwa guterera. Tugerageza kandi kumviriza kugira ngo ntidusubiremwo ibibazo byabajijwe. Abaza kubaza ibibazo bidahuye n'ikiganiro c'uno munsi batwihanganire, ibibazo ntibiza kwishurwa. Abifuza guterera bagireko, nabivuze ntibatarire, kugira ngo abenshi baronke amahirwe yo gushikiriza ivyiyumviro vyabo canke ibibazo vyabo. Twibutse ko muri bino biganiro ntivyemewe gukoresha ibitutsi, gusotorana canke gukoresha imvugo itubaha abandi n'ivyiyumviro vyabo. Gilbert wagize uti twibutse abatumire kugira ngo ngira ngo abifuza kubaza baze kumenya abo bariko barabaza. Dufise umutumire yitwa Lambert Nigarura, arongoye urunani rw'abarundi rufasha ibikorwa vya sentare mpuzamakungu mpanavyaha, akaba n'umushingamanza w'abahohotewe. Umutumire agira kabiri ni Eric Rirazimba, arongoye urunani Sijebu, Synergie des Jeunes Burundais. Ugira gatatu ni Emmanuel Ndereyimana, ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umugambwe EPD Zigamibanga. Tukaba dufise n'umutumire Pacifique Ninazwe, arongoye ishirahamwe Fokode. Nabo batumire bane dufise kubifuza kubabaza ibibazo. Ego, murakoze cyane Arise. Hariho abo twamaze kuduza. Uwa mbere ni Reno de Butari, wa kabiri hari uwitwa Mark, ikindi sindakibona neza, n'uwitwa Onatu Complice, sinzi ko ariko yitwa. Mugerageze kumbure ko abashobora kwivuga amazina kugira ngo tumenye abari bo, muze kwivuga, kuko ni umwanya wo kwibuka, ni umwanya wo gushinga intahe, si umwanya wo kwinyegeza. Mwumvise umupfasoni yashinze intahe, nimba atari ibindi ugira uvuge bitari vyo, nta ngorane, ushoboye kwivuga. Reynold, izina ryawe ryo riranditse, ngira sinzi ko hari undi mwidondoro worenza ko nakabazo canke mugomba kunganira abatumire. Ego, urakoze Gilbert. Na wundi mwidondoro yari kunganira hamwe n'akabazo. Kunganira sinzi ko byari byavuzwe ko nafashe ikiganiro mu nzira, rezo yari yanjanye. Kuri bajya bo mu Ngagara hariho témoignage nigeze kumva y'umujene yarokotse. Bijya bavuga ngo barateye amakambi, en tout cas mu Ngagara bijya sivyo. Ngo n'abadede abadede bakoresheje abasirikare b'abatutsi, bababwira ati muzoze mu ikambi tubaha inkoho. Hama ngo baca bashiraho ikintu c'ikimashini gane nyene cari gifutse n'igitambara. Bajya abajene barinjira mu ikambi ari benshi cane ngo baje gutora ngo izo nkoho. Mu nyuma baca barabatatariza bose, barabarasa barabamara. Donc ntihagire umuntu yibaza ngo n'abantu bateye ikambi bafise inkoho, ahubwo n'abadede bakoresheje abo novuga ngo abasirikare b'abatutsi kugira bababeshe ngo ingo turabaha inkoho, mu nyuma barabarasa. Iyo ni témoignage, sinzi ko uri ko aratwumviriza uwayimpaye, je pense arakunda kumviriza ibi biganiro, yafise umwanya. Wewe Imana yarakinze arakira, ubu yibera Paris, abayeho neza, Imana ishimwe.
Donc iyo yari témoignage. Ica kabiri nagira mvuge kuri aba bantu babikoze. Ku bwanje ikosa Micombero yakoze yari uko yishe bose aba planifiye zirya attaque zo muri sud Imakamba n'abantu bose barimwo yaba umwana wa 15 ans yaba umuntu atarabizi donc yica bose kivunga ntiyigeze avuga ati bon écoute uri mu adolescent urashobora kugira travaux communautaires zibiri zitatu tukakubabarira kuko nta bwenge uba ufise ariko uri mu planificateur tu dois payer donc ico jewe numva kizokogwa abo bantu qui ont planifié izo massacres ils devront payer kandi je propose ba Focode muzovyiyumvire ku bwanje ndabapropose tuzofate registre y'abo bantu bose tube tuzi tuti abahe anwerahe gutyo na gutyo na gutyo ntidute trace yabo hanyuma umwe wese azorihe selon ikibi yakoze apana mu kivunga kuko nk'ubu kuvuga ngo abadede bose kuko ndakunda kubona ama mouvement ahembwa n'abadede d'ailleurs ngaha ku space abantu bahembwa n'abadede barakunda kuza bivugisha ngo abadede bose ngo abahutu bose oya doucement umwe wese kuvyo yakoze azoriha biri proportionnel n'ivyo yakoze ariko il faut pas qu'on perde de vue abo bantu il faut pas ko tuvuga ngo yari naka ariko mu nyuma tugasanga dufate hasigaye muyinga ntitwari tubizi donc ico ndiko ndabwira abantu kuriha abo bantu bazoriha kandi ntituzogwa mu mutego wabo w'ikivunga oya kuko niwo bashaka ko tugwamwo nico gituma mukunda kumva mu space barungika abantu bamwe biyita abatutsi kurusha abandi abo twise les super tutsi kugira badute mu kivunga nta kivunga tuzogwamwo kandi kuko nico bashaka ko tugwamwo kugira bikingire ikivunga c'amoko nta kivunga c'amoko tuzogwamwo ariko abo babiplanifiye bazovyishura ico ni cambere ica kabiri umuntu wese azi ko yakubiswe na dede muri iyi myaka iheze gutangura 2015 tuzotegura ikintu bita plan de compensation ku muntu wese azi ko yababaye kuko dede baribye toute une génération abantu bose bari bafise 20 ans kijya gihe 25 ans bahunze ubu bariko barasaza ni igihugu cabishe igihugu kizobashumbusha nkuko turi mu bihugu vy'iburaya iyo ufise ingorane igihugu kiragushumbusha tuzobashumbusha hama bajya abandi tubahane très sérieusement nivyo rero nari mfise mvuga rero ma seule question ni kubaza node kumbure ko ngira abantu kugira babatahure numvise muvuga muri bwinshi tu uno musu jewe nawe abo bazokora ivyo bintu none wewe ndakubwiye ngujya sigaye yari hariya uzonywankira kuja kumutora tumutware muri justice ngira ubu batahuye bakumvira iki sinzi ko naguciriyemwo warugiye kurangiza usigaranye amasegonda kubera iyo platform yo kubanota bose nibiki umuntu arafise uburyo bwo kuronka techniquement aba informaticiens bazobigira gusa ba Focode bazodufashe baduhaye ma info arakenewe yego nivyo general nari mfise mvuga murakoze cyane Reno muri kabiri bazohanwa ariko ntibibaze ntibihende ngo hazoba ikivunga kuko bashaka kwinyegeza inyuma y'ikivunga kandi nico gituma bahemba bajya abantu amahera menshi kugira ba créer esprit y'ikivunga iyo ntizohaba babimenye neza bizojamwe uburyo butagira uko bungana kugira bamenyekane ninde abahe amfise imyaka ingahe yubatse gute anwerahe tusa tubimenye kuko kumenya juste izina ntaco bifasha tubamenye vrai ni bandi hanyuma ibisigaye abarundi voilà tuzokora nuko urakoze ku ntererano ngira two kwakira umunywanyi akurikira Alice hariho uwitwa Max nziwe kwizina ushobora kurisoma neza Stéphane Dushime ego Max Stéphane Dushime mwiriwe nimba muri ko muranyumva sinzi ko ari hafi ngira ni abatari hafi nimba atari hafi hariho uwundi mbona Onatu sinzi ko ushobora kugisoma neza ariko mbona umenga izina ntiriheze mwiriwe mwitwa bande nimba atari kinyegezwa mwiriwe neza Gilbert mwitwa bande izina sinazi ko nifuza ko bivuga nyene ego n'uburenganzira bwawe utifuza kwidondora
murakoze ikibazo cyane canke ni Alice intererano ni n'udutererano tubiri mfise atari twinshi mbanze ndamutse abantu bose bariko baratwumviriza ndamutse abatumire na cane cane Pacifique natevye cane kuko numvise ko mufise ngene mwatunganyije umwanya kandi ndazi ko hari abantu benshi bafise ivyo bavuga na cane cane kuri uyu munsi yari umunsi ukomeye cane twe twari mu gihugu na cane cane ko jewe naba mu Ngagara numva umengo nobabwira cane gose ivyabaye mu Ngagara kuko mu Ngagara naho nyene vyabaye urya musi bivuga ngo bateye amakambi twe nibaza ko ariwo musi bishe abantu benshi abantu bose nobabwira ko bari mu mabarabara guhera mu gitondo murabizi ingene bimeze amasasi yavuze guhera isaha 9 z'ijoro mu gitondo twese turaja kuraba mbega habaye iki canke abakozi barasohoka canke abantu barasohoka kugira ngo bashobore kuja kugura amakara murabizi ingene bigenda hari amakara hari abayagura ku munsi nobabwira ko jewe ico gihe nari mfise ivyo nkora nkakorana n'abantu bamwe bamwe mu makuru canke abantu baza kumenya kubaza ibiko biraba mu gihugu nobabwira ko amakuru nari mfise abantu twabaza hari abantu benshi cane tutigeze tumenya iyo bagiye uri abakozi uri abajene basohotse hari n'abari bashoboye kugira ngo baje kugira sport bimwe bagira amasport ariko jewe ico gihe twari dufise kutuvugana mu Ngagara amagroupe ibiko biraba bigitangura tukumva amasasi ya mbere bavuga ngo barateye amakambi twaravuganye twese nababwira ko hari abantu benshi biciwe cyane cyane mu quartier ya mbere hafi y'ikambi cyane cyane abazi mu Ngagara ni muri rompo igenda muri quartier yaje ku polisi iyindi bararija mu ikambi direct iyindi bararija amaja ku isoko ya Kerewe mu Ngagara igabura 3 na 2 amariyo rero ni iyindi barabajya cyo rigenda riduka kuri Sesinga abahazi hari bomberje n'ahantu umuntu wo mu Ngagara cyamenye harafiriye abantu benshi tutazi iyo bakura tukaja kuri telefone tugerageza gusohoka nobabwira ko ata muntu numwe yashobora gusohoka gushika muri quartier y'indwi ubundi iri haruguru na 6 mais ibindi vyabaye hepfo abantu bose bari mu barabara bafatwa n'abasoda kandi abasoda bazindukiye mu Ngagara cyane api za teni tuzi neza harimo bro na ntuze harimo na ico gihe harimo n'abandi bakorera uw'amahoro yari amateni tuzi tumetriza kuko baraje kenshi cane mu Ngagara mushatse nugaruka kanu gato neza Pacifique yavuze ibintu aravuga itariki Novembre ko bigeze gutera ku mutakora wa Rugara abantu barica abantu haca haza 11-12 biba iby'amakambi hama hari indi tariki ya 7 Janvier ku mutakura nukuri mugerageze murabe barafise ingene bataka amakarti ivyo ariko tubihebe twe tuzi rero aba basita ba uw'amahoro bari bafise izindi zigomba kwera no kwirabura bari benshi cane mu Ngagara baraza no mu mazu quartier 7 quartier 3 barinjira imana jewe ivyo nzi amakuru naronse ko twavugana mu Ngagara sinibaza ko ho hari ababomba bakinjira mugabo umuntu wese guhera isaha 5h du matin gushika 2 z'igitondo yari mwe baramufasha biza kugabanuka hatanguye amakuru rouge kubera inyuma gato muri seti ariko nababwira ko hari abantu benshi bafiriye hajya hama reka merayeze dufite ibintu byinshi twavuga ujya munsi byabaye nagira ngo babwire yuko mu nyuma gato mu kwezi kwa mbere twarakoze cyane n'abantu twakorana ku bwicanyi bwabaye surtout sur le mois de décembre le 11 12 et 12 Pacifique nibaza ko ari umuntu ashika kure n'abandi bose mushobora gushika kure nagira ngo babwire hari ahantu hari hagoye gushika cyane gose kuri Ntahangwa uduza jamaje mu Nyakabiga hagati ya Jabe na Nyakabiga hari ahantu hari umwongo witwa Ntahangwa twarakoreye abantu twako turakorana turondera kuko twari dufise inkuru yuko hari abantu benshi bahambwe igihutihuti
turafise n'amatemonyage umuntu yahakiriye yari hajya bari bamutayajya mu bandi twaragiye kane barazwe kuturasa hama hariho imbonerakure ziri hasi waramanuka ukibaza ngo turagiye abantu mumbabarire singomba kubavuga ubunyene abantu twakorana harimwo n'abatari abarundi byaraboneka twapfa kuhashika abantu bose gira baba batelefonye mugabo twasanga hari abantu benshi rero nagira nsabe umuntu wese wa Ramberi natwo tuzanye neza Ramberi n'abandi mwe mushika kure hajya ahantu sinibaza ko barahindura cane hajya nibaza ko dushobora gutora ibintu byinshi na cane cane ku matema nyaje twakuye mu Nyakabiga hari abantu benshi batawe hajya hari abantu benshi batamenye ingene bataha bagagomba hariho inzira bacamo kubera amasasi yatanguye buke mw'ijoro bacagira batahe hari abantu bafatiwe numva umengo nogeza murakoze ababishoboye hajya ahantu murahakorera murakoze cane hama ndahujije abantu bose vyabaye harabaye ibintu bikomeye cane harabaye ibintu bikomeye cane i Bujumbura ro 11 na 12 ariko inyuma y'iyi myaka 10 iheze ivyo bibaye warabonye ivyo vyose wiyumva gute mbega nigiki witeze inyishu umushingwamanza yatanze kubijanye n'ubutungane yaguhumurije ubutungane turaburindiriye murabizi ko ubutungane imisi yose bigenda buke buke ariko bitebuke birashikira wose yakoze ikibi mugabo nibanza ko ikintu ca mbere kizotangura ariko kubanza gukuraho uburyo butegetsi bubi bushoboye kuvaho nibaza ko ari ubutungane bushobora kujaho sinibaza ko bagiye abantu bazogira ubutungane hama turabirindiriye turi benshi hari ababuze turafise hari nobabwira ko 11-12 ningarutse ku kantu gato cane turetse ababuze abantu mbega murazi ko le 12 hari samedi hariho ama mariage menshi yarategekanijwe ndabasavye muzobaze umuntu wese yagiye muri mariage ashoboye kuba zabera mu ngo zabera he abantu bari bamerewe nabi igihugu cose cari kimerewe nabi uretse abatashoboye kujya ro 11 kuko ata n'umwe yasohoka mu nzu nta n'umwe yasohoka mu nzu personnellement même si nagerageza kugira ama contact nka cayenga tugasohoka twerekana ama carte mugabo vyari bigoye mais hari abantu batashoboye kuva no mu rupangu bivanye n'imipaka mbega uri he uhagaze he abapolisi bahagaze he abasuda bahagaze he hari abantu batariye ro 11 bafise amahera ashobora gusuma kubera atanse amakara hari abantu bapfuye nukuri ndabashimira cyane mugabo uyu munsi mugomba kuwushira hejuru bize bimenyekana ivyabaye harabaye ibintu bibi cyane mu gihugu cacu Burundi ndabashimiye urakoze cyane reka twakire undi munywanyi hanyuma abandi muke mwihangana tusubize gato ijambo abatumire reka uwukurikira yitwa Celestin nimba munyumva mwiriwe mwiriwe Jiribene yego mwiriwe mugomba gutanga intererano canke mufise utubazo mugomba kubaza ni intererano nshaka gutanga n'inyunganizi kumbura muduge kwijambo ego murakoze uno musi turiko twibuka imyaka 10 iheze abacu bagandaguwe ndavuga bagandaguwe ikivunga bishwe barashwe bacumiswe twumvise témoignage yuko amabi yashikiye abantu abashoboye kurokoka ariko byari bigoye ariko uno munsi ibyo byose byakozwe n'inzego z'igihugu igihugu kirimo umuperezida igihugu kirimo inama nshingamateka na nkenguzamateka igihugu kirimo ubutungane ariko imyaka 10 irigoroye uno munsi ata numwe amenye irengero ry'uwiwe ata numwe atanze dosiye mu butungane nibura hakorwa amatohoza yimbitse y'ababikoze nubwo ababikoze bari muri bo uno munsi turumva ko CPI yakiriye ikirego abo bashingwamanza bacanyeyo ariko tukiyumvira ubundi hoho imiryango n'igihugu kizobona ubutungane gute igihe atagihugu dufise imyaka 10 iraheze turi mu makuba yugarije igihugu atewe n'umugambi wa CNDD-FDD ku mpamvu imwe gusa yo gushaka gukora bakorera inda zabo
kubandanya bakinisha abanyagihugu no kwica abanyagihugu atacamira. Uno munsi imyaka 10 iraheze tuvuga yuko igihugu atabutungane kigira, kandi kanatsinda biraboneka kubera hariho n'abafashwe bagapfungwa ariko iminyororo yabo yaraheze ariko ntibararekurwa. Tukiyumvira ati none ni iki kibuze kugira abarundi twese dushobore guhagurukira icyarimwe, duhuze uburundi dufise tutitaye ku kidutandukanya c'amoko, idini canke intara, kugira dusubize agateka igihugu cacu. Uno munsi ni iki twokorera igihugu nk'abana bacu kugira nibura abarundi bakorewe amabi n'izo nzego n'izo ntwaro bashobore kubona ubutungane. Turashimira umwe wese mu kigoro kiwe akora, cane cane amashirahamwe yigenga kumbure n'imigambwe, ariko uno munsi turabona yuko intwaro ya CNDD-FDD ikeneye izindi mbaraga n'inguvu kugira nibura ishobore kuhaba. Uno munsi habuze iki? Nibaza ko ari akabazo kaza kwishurwa na bose. Habuze iki kugira twese twishire hamwe nk'umurundi kugira dutabara ico gihugu iyo mpetso twese iduheka? Habuze iki kugira dushobore guhagurukira rimwe kugira ubutungane bukore, kubera nzi neza yuko ubutungane butazokora igihe ata gihugu dufise. Habuze iki rero kugira Uburundi tubusubize iteka n'itekane bwanyazwe niyo ntwara CNDD-FDD. Kuri Pacifique nkunda kubona yakoze amatohoza yimbitse, niki inama nshingamateka nkenguzamateka uko zagiye zisimburana kuva mu 2015 birayazo twovuga ico zamariye igihugu n'abanyagihugu bazitoye nikihe, mu gihe ata kibazo na kimwe gihanze abarundi twigeze twumva bakorako. Ariko Celeste, nimba wakurikiye amategeko agenga kino kiganiro n'ivyo turiko turavuga, no musi ntituri ku bibazo vya politike, turi ku bibazo vyo kwibuka abacu bahitanywe n'amabi yakozwe mwumvise na cane cane mu gisagara ca Bujumbura hari ku magenekezo ya 11 na 12 Kigarama umwaka wa 2015. Untunze Fokodema yatunganije ibiganiro bitari bike, ibibazo bijanye n'ivyo wobaza ku nzego, ngira uzoheza ubibaze mu kindi kiganiro kugira ngo duhe ijambo abandi uzobukoze. Ego jiri, ariko ivyo byose bimatanye na ya ntwaro mbi, ubwicanyi bwabaye, abapfuye bahitanwe n'iyo ntwaro mbi. Ego murakoze cyane Celeste no gutahura, kumbure ko mwama mudukurikira, ngira muzogaruka no mu bindi biganiro turiko turavuga ibijanye n'intwari ibereye politike cyangwa umutekano. Reka tugaruke ku batumire, ngira Lambert Nigarura mwakurikiye amakenga uyu Celestin afise, ivyo Reynold Butare yavuze n'ivyo uyu munywanyi atashimye kuvuga izina nawe nyene yavuze ku butungane, naho yibaza aho bahari ibinogo rusange yavuze hafi ya Ntahangwa. Sinzi yuko mu makuru mufise ivyo yavuze vyoba mubifise, mwebwe mwobahumuriza gute ko bose bafise amakenga muravye igikorwa muriko murakora na sentare mwituye? Urakoze cyane. Kugira amakenga nk'ayo birumvikana, biratahuritse uravye ivyaha vyakozwe ukaraba uburyo vyakozwe ku murango no kugerageza kunyegeza ivyagirije nk'abo bicwa bagahambwa mu binogo rusangi, abo yariko aravuga ko bicirwa bagifatwa mw'ibarabara. Nagenda babwire yuko sentare mpuzamakungu ntishobora kuzokurikirana ivyo vyaha vyose. Mu bisanzwe nababwiye sentare mpuzamakungu ntunitwara muri sentare mpuzamakungu. Uko amatohoza yatanguye kwabaye ukuyiha amakuru, urayiha amakuru hama nayo igaheza ikagira amatohoza, ikazokurikirana abateguye canke abategetse gukorwa kw'ivyaha. Ariko ubutungane nyabwo buzokurikirana abo bantu bashize mu ngiro ivyaha, abo bantu begzekise ivyaha, bajya abasoda bato bato, bajya abapolisi bato bato, zijya mbonerakure, n'ubutungane bwo mu gihugu. None ivyo genda gute? Ico no bamenyesha nuko hambavu yuko twatanze amakuru muri sentare mpuzamakungu
dutanze n'amadosiye twarumvirije intahe z'abantu batari bake tumaze kuzumviriza hambavu yo kubitanga muri sentare mpuzamakungu twarituye n'ibindi bisata nobabwira nk'ibisata vya ONU igisata kijejwe abanyurujwe bijya vya disparition forcée igisata kijejwe abantu bafungiwe ubusa eka mbere na Commission africaine uwo munsi haramaze no gusohoka ingingo zitari zike ariko n'ingingo zigoye gushira mu ngiro kuko kugira zishigwe mu ngiro no ku gihugu kiba cavyemeye hano babwira yuko hariho abantu barenga 10 mu bahohotewe mu batotejwe bari mu myerekano twatanze muri Commission africaine haramaze gusohoka decision kuri abantu 10 aho iyo gisata ca Afrika cemeza ivyaha vyakozwe na leta y'u Burundi kigasabira n'indishi y'akababaro abo bantu aho rero naho bidashoboka canke bigoye ko izo ngingo zishirwa mu ngiro igihambaye nuko hari igisata cemewe kiba cagize amatohoza yimbitse kigaragaza uruhara rw'umwe n'uwundi bifatiye ku rugero rwiwe yaba uwateguye icaha canke wagishize mu ngiro bikaba vyanditse kandi igihe bitohozwa igihe tubitanga ivyo bisata vyose vyarahavuye birandikira leta y'u Burundi birayisaba kwisigura mu ntango tukibitanga ivyo ibirego twatanze nko muri za Commission africaine za mécanisme ONU ntibigera bishura leta y'u Burundi barayirungikira ntiyigera yishura itanguye kwishura mu mwaka wa 2022 hamaze gusohoka ingingo aho nababwiye abantu barenga 10 igisata ca Afrika casabiye indishi y'akababaro camaze gukondana leta y'u Burundi hariho igisata ca ONU kijejwe ivyo gupfungira abantu gusa kuri ba basirikare navuga ubwa mbere yuko hariho abasirikare baba ex-FAB bari baraye kwizamu ujya munsi w'itariki 11 na 12 muri ajya makambi vyitwa ko yatewe bagafata umugumwe w'abasirikare wo mu bwoko bw'abatutsi bahoze mu isoda cakera bagafungwa mu gihe bene wabo b'abahutu bavuye mu migwi igwana babahaye igihano bonyene cyo kuduga gukorera mu makambi ya ruguru vyumvi kandi bose bari ku kazi kamwe baterewe hamwe bagize ibibazo bimwe ivyo rero hari abashingwamanza bitwa igisata ca ONU kijejwe ibintu vya detention arbitraire carasohoye na cone ingingo isaba leta y'u Burundi kugira amatohoza kugira ngo ivyo bintu bikosorwe leta y'u Burundi ntigeze yishura vyumvikana yuko ikintu cyane cokogwa uwo munsi nkuko cikiko kirakogwa sukurindira gusa ubutungane bwa sentare mpuzamakungu ko nababwiye yuko sentare mpuzamakungu izokurikirana les commanditaires les gros poissons mugabo abantu bashize mu ngiro aba bafata ku nguvu aba bantu bica barasa abazokurikiranwa mu gihugu hagati kugira ngo rero ivyo bintu byose ntibizimangane nuko ababikorewe batanga ayo makuru hakiri kare hambavu yuko yatanga muri sentare mpuzamakungu hakaba kwitura ibindi bisata mu masentare mpuzamakungu canke ibisata vya ONU kugira ngo bibe vyanditswe bibe vyarateguwe kuva rero mu myaka y'ibihumbi 2022 ubuye leta y'u Burundi imaze iminsi yishura kuri ivyo birego twatanze haba muri Commission africaine ubuye ibirego vyose vyabaye nyuma ya 2022 barishura nivyo byo bishura ubu ari ibintu bitagira epfo na ruguru ariko barishura naco ni ciza kuko uraheze ukabona ivyo biregura n'ivyemezo biriho ivyo rero ni kuvuga yuko nta ibyaha vyakozwe n'ivyaha bitagirirwa ikigongwe n'ivyaha bidahanagurika bivanye n'igihe uko bizogenda kose sinzohora avuga yuko uwo mwanya ari umucamanza mukuru hari abantu benshi bakoze ivyaha bibaza ko ari bigirwamana muribuka bakozeho nyabwoko mu Rwanda eka mbere ahantu henshi hakozwe ivyaha abantu bibaza ko bakomeye baruhiye ubu barara mu mashamba bariko baranobagurwa iyo binyegije muribuka bakabuga n'ahandi niho bizogenda abo rero abantu bato vyiza nuko abantu babazi bakorewe ivyaha babivuga umuntu akabitanga mu bindi bisata kugira ngo bibe byaramaze gutohozwa haragaragaye ivyo bakoze n'ababikorewe kugira ngo
izo ngingo zose zafashwe naho zitarashirwa mu ngiro zizoshirwa mu ngiro umwanya n'ico gihe umwanya n'ico niwo mucamanza wa mbere. Ego murakoze Lambert Nigarura. Emmanuel Ndereyimana ngira mwakurikiranye Reynold Butari yavuze ati afise amakuru n'intahe yoba yararonse yuko hari urwaruka rwahenzwe yuko rugiye guhabwa inkoho bateguye kurugandagurira mu makambi. Ayo makuru mwaba mwarayaronse, hari ayandi makuru yimbitse ku vyabaye ku makambi mwaba mufise mu minota nk'itatu mugerageze kwishura. Yego cyane ibyo Ronald avuze ni authentique n'ibintu byabaye baba bazi ko ariko barakora uruyeri ubona kandi karorero mu manifestation yabaye mu Nyakabiga barashatse gushaka guhindukiza amadone byitwe ko ari abajene b'abatutsi bisha abahutu bafata abajene imbonerakure barabasakrifia babarungika juste gukora ama manifestation mu Nyakabiga ariko bateguye n'abandi baza kubarasa bizitwe ko bishwe n'aba manifestant b'abatutsi. Izo ni technique bakoresheje bazi ngo bariko bariyeza bariko barahindukiza amakarate ariko ntibyabahiriye. Burya ikintu citwa amatohoza kirahari, amatemwanyaje arahari kandi no muri bo nyene bariko bapfunditse ibyo bintu byo gusakrifia imbonerakure hariyo batabishimye babitemwanya bashobora kuzovuga ibyabaye Kuri ico c'amakambi kuri ivyo vy'ibitero vy'amakambi Emmanuel Ndereyimana nico nababajije sinzi ko mwobwira ko mucishu. Nico nahereye ko kukwishura nakubwiye nti ibyo Ronald Butari yavuze ni authentique niko byari bimeze cyo nacishuye. Ego hanyuma sinzi ko ari ikindi mwari mugiye kongerako. Ico nariko nongerako gusa mvuga yuko izo technique bakoresheje ku makambi barakoze ibintu biri simile bigomba gusa n'ivyo mu kwivanga n'abariko barakora imyerekano ariko bagaca bashaka berekane ko bisha abatutsi benshi byateye isoni me bashaka nabo kwerekana ko abo batutsi b'abajene bisha abahutu ari bo babiyiciye. Ivyo ni ibintu byabaye sagaseseshwa rumuri benshi barashobora kubitemwanya barabizi. Ni hamwe nababwiye nti mu Burundi cyane cyane aho Bujumbura turazinanye ntawobesha uwundi. Ibyo rero ntihagera ko ubutungane buba kandi nababwiye kare nti nta butungane buzoba gukuri ku ntwaro ya Dede. Abarundi ni bakanure bahaguruke tuyisenyure hanyuma haze nshasha izanye ubutungane bw'ukuri hanyuma ubutungane bukore uwakoze iki na kiriya akibazwe bivanye n'amategeko ico azobavuga babihanigwe canke bere canke uko mutungane buzobivuga ariko bubu butungane bw'ukuri. Nayo ubu naho mwoteka ibuye rigasha nta butungane muzopfa muronse kuri CNDD-FDD. Murakoze Ndereyimana. Eric Rirazimba ngira mwumvirije abariko baratanga intahe bavuga ivy'ibinogo rusangi imiyabaga yagandaguwe. Sinzi ko hari icyo mwongera ko mwavuze ko mwaba muri campus bavuze ko hafi ya Ntahangwa hashobora kuba hari icyo abantu benshi mu minota 2 namwebwe mugerageze gukoresha umwanya nimba hari icyo mvuga cyo isiguro mutanga kuri ibi bihejeje gushikizwa bahawe ijambo mu mugwi wa mbere. Ego murakoze cyane. Mu bisanzwe uwo yatanze yatemunyaje y'ibinogo ntibibutse birahari cyane cyane hari n'ahandi inyuma y'urusengero rwa Pentecote uciye kuri Avenue de la Mort inyuma aho nyine bishobora kuba biriyo. Byariko uwo yavuze rero nibaza ko atabeshe birahari kandi biri henshi gusa kurutegwa ashobore umuntu wese arashobora kuvuga ariko birahari birakwiragiye biri henshi cyane henshi. Ego murakoze cyane. Pacifique ngira mwakurikiye no munywanya ativuze izina yavuze ati mu makuru mutohoza murakwiye gutohoza ku vyashitse ku magenekezo y'indwi 0
mu mwaka wa 2015 mu makartier ya Ngagara za Mutakura na Cibitoke ko hari ivyabaye birenze bimaze kumenyekana vyoba vyarahakorewe. Ayo makuru mwoba muyafise? Hari ikindi mwovuga mugire ico muvuze ku vyashikirijwe na Reynold no Celestin? Namwe mugerageze mukoresha iminota 2 kugira ngo aduhe ijambo abandi bifuza kubabaza cyane no kubunganira. Ego muri rusange noshima ivyavuzwe Reynold uko yabivuze birakomeye, kiyaciye avuga ati harakwiye gushigwaho